Kyo oya je sinari kwikoza agakobwa nkako ubukobwa bene ubwo je narondeye umukecuru nyine umukecuru umwe adafisi yaje niyava umwe naho mwoshwana yo kumako wawundi nyine aba yarabuze umugabo none nejo nagera umva ndakubwire mugenzi ubu turi muri CNDD none nk'ubungutse iki umviriza ibaze nyimba mwahukanye mwahukanye muri desemene urumva aho ntuzosubira kuronka aho uca none jeza ngo umugore yompeba gute yompeba akaja he umugore amaze kuba yaramaze kuhawukana adafisi yaja niyava naho wokubita naho wokwice naho bovuga nje ntiyoshora kumpeba umva shushu pride can turn to distance in the cruelest kind of way. I'm left with questions I can't chase away, and the echo of your footsteps fading day by day. Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice n'urukundo ndakometre singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola. Yes, hola people. Hola. Umeze neza. Sasa no musi ngomvye kumugirira prank. Tugomba dukora ikiganiro. Sasa tugomba dukora ikiganiro ariko nipfuciye ko nce ndamukorera mu prank murazi ko namumenyereje yuko ata prank nkora. Manzi misi twaravuganye duti prank twarazihevye. Okay, reka kwanza mbanze ndabaramutse. Hola mavipo meze neza amahoro y'Imana mwiriwe no kakeye. Bivanye n'amasaha ko muraturabira ko kino kiganiro. Jewe nitwa Norasque Ntare VI. Norasque solution man. I am man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. Nandi mazina menshi. So nkuko mubibona tuko turakora ndiko nditegura dukora ikiganiro tuvuge nyine byinshi ariko nipfuciye ko no mukorera mu prank. Sasa muze kumba hafi. Yes. Shushu niyo naje ndashira kamera inyuma taza kubona ni mwaguma mubona rero icyabaderanjire hari inyuma muze gutahura impamvu. So ndabakunda cyane hinge ndabikora ko birafata. Wife Shu Be Du Bu ariko nawe nturi serious kweli wewe je kuvana pangi ya Ushatse mengane Izo zose ni bwani bagire ko atevye bona gute ngoma n'igitambara cyande ko Tembo nipende chuko nyine wewe uko umeze ko sere kubere Mbigire ndagikora Tembo navyo sari sana ko kigumane simara bijanye amakule Genda watsere Ngomenga Ndira patako Oya naho uguma bambaye ni sawa Oya Ukuvana none tamu cameraman dufise Eza utumena umutu Uri mwiza? Twatakire Ukoresha telefone na mikro Oya, telefone nake ndiko ndayikoresha ni Just nyine bana bimenyere Tangura rero twatake Kamenyero kici nkware sinamenye ko nateye imbere Barate Hola tutangwa tanzi nagiye bigenda neza
Hola people, meze neza cyane nkuko mubibona ni Solution Couple. Hano tukaba turi kuri YouTube channel ya Solution Couple. Yeah. Utaragira subscribe, tubisaba kugira subscribe kugira ngo tube umuryango munini wagutse kandi ntuzoba uyihenze ahubwo uzoba wungutse cyane. Ushonde no kuri notification kugira ngo ikiganiro cyose dushirako kibe cyagushikiriye. Twatanga ukwezi kwa kabiri, kwezi k'urukundo. Natwe turi bandi mu rukundo nawe uri mu rukundo kuko udukunda cyane. Turakwakiriye rero kuri iyi channel yacu, tunagushimira ko wabanye natwe mu mwaka uheze, mu kwezi kweze nawe tutakuze cyane, ariko turatanga umwaka wa 2026 kazi nawe ndakwakiriye. Ego ndabwiye muri bate asha ukabona bipfuye n'utakusubira. Oya mbere uri kubigira neza. Aha. Kubigira neza tusubiramo gusa. Subiramo. Oya mbere. Aho urazibe. Kugira ariko abigira byari sawa gusa. Genda unzarire bateri hari indani. Utumwa. Wanka kugambararirwa tumukuze. Umwana. Shushuwe nawe. Al? Hewe. Ujya mugore mwaravanye? Ya. Shani ariko nane nabikubwiye kweri, nane nakubwiye ubwo bukoga bukiri butoyi wishinga buzokumara amazi. Kyo? Jose nari Oya Jesse nari kwikoza agakobwa nkako. Ubukoga bene ubwo. Je narondeye umukecuru nyine umukecuru umwe adafisi yaje ni yava umwe naho mwoshwana yo kumako wawundi nyine aba yarabuze umugabo. None naje nagera umva ndakubwire mugenzi ubu turi muri CNDD none nk'ububungutse iki umviriza ibaze nyimba mwahukanye muri desemene urumva aho ntuzosubira kuronka aho uca none jeza ngo umugore yompeba gute yompeba akaja he umugore amaze kuba yaramaze kuhawukana adafisi yaje ni yava naho wo kubita naho wo kwice naho bovuga nje ntiyoshora kumpeba. Oya je ntiyompeba vraiment. Sawa Shushu tuandanye ne Banzi bandanye yaperuye heza. Hari apere nako ndagiye. Hari apere nako ndagira sheke. Urakunda gushavuza n'inzu gusa Tugiriye. Tukiri kiganiro ni uri mu Banzi bandanye yaperuye heza. Umva shushu none ugomba bikati none ubikasi ugomba gushika kuri bandanye yaperuye wari shiri uge mugenge bwo nyumviro ndakwiyumvira gute habaye iki ugomba kunyunana gusa ivyo ndi yanazimya ahubwo wengirona nayishe ntirikira nako none benda kubaza habaye we wumvise Umugenge bwo rero uyumve uko je ntafisi yonje niyomva mawe ntumbaze ndumukecuru ntumbaze ngo ndigiki nivyo bibaza mu mutwe wawe ivyo nje bifuye kwe apera wari kuri telefone wabaza ko nayumvise sinayumvise ndikumvuga gute ndikumvuga ko umukecuru wasanze ntariho cyangwa wasanze ingira ngo mbahari uko ndinze gusegerereza abantu kugira mbeho je sinari ndo n'abana biwanje ore urumva uko je ntafisi yonje yuko we kugweba yuko ari ikintu cyahatari no bangize cyaba kibaye nabo bavuga ameza ngaha ibyo kwihagara ko ngumva umukecuru ngo badafisi yo baje niyo ngo naho ngo naho no kubita ngo naho no giri koza ko turabe yuko ntaronka iyonje
none umva nakubwiye umvashe ushushe ndakwe nizanye imana prank imana prank nugiye ndekurabe nta prank nguki imana prank ndekurabe ama prank nizanye imana prank no wabona je no vuga ibintu nk'ivyo kwere yari prank na juste kugisabwira nyumve ngene ubisifata nahubwo ubigira ibintu binini ndekura twubahana twubahana wavyuko ntafisiyo yani prank ingwase ndakweke kuko je bisiyonje kandi bakanje nawe wohanga wahokana kubera intuze kubera apiri y'uburo ni prank ni ubona hari ingo ngaha iri no iri yasi kamera iri ya none wibintu urabigira ibintu bikomeye ari ibintu by'uburofa iyi si kamera none iyi si kamera ahubwo ntivyari ko biranafata wurire ibintu ubigira ibintu bikomeye ibintu by'uburofa yabe ashu ibintu ntibigire birebire byari ibintu bisanzwe yari prank isanzwe ni prank isanzwe nayiko ndagenda ndaguma kumva nawe yoba ari prank uvuze ibyo uyumvira muri wewe umve nambare wihenda ngo karabaye nk'ikigano turakihebye twagevye nyene twagevye gute kivye je ndabiposta uko nyene je sinota umwanya nka cyane ibyo ncana shaka biposta babona ukuntu nsuzugura ego kwe ngo Aga ndumiyo sinenze uko mu byumviro byawe hari muko shinizere nyani prank just prank byumviro mu mutwe cyenda gusoma mu byumviro ko ari kurafite ndekura ndakubwire ibidego ko niko wari ugenda kumvuga mu bagenzi bawe wigamba uwigira ibiki n'ibiki ngo sinoguheba ngo sinogira iki none wo mebape kweke no guheba none watse kugira urusambo none byase ndakubwiye ko noza kwidadirira ko nza kugwara mu mutwe reka tukore ikiganiro twigisha abantu iby'urukundo reka n'ibyo twigisha abantu iby'urukundo wumva urukundo rufise wewe wumva rufise wowe uvuga ngo Mr. Romantic Mr. Solution man nibatara urukundo vise Joze badashira n'umu ex twakundanye n'ubaracanyiruka ko baracasara bose baragwaye imitima avuga ati uyu mwana nawe yararenze igituma je ntabaye ikibune ni ko abakecuru ngo bahukanye bagize iki ndekurabe ni prank basehinyice base je mvumecira umfira mu biganza vyawe ni prank agabo bese bafata nawe umugore ngo niyoronke ure kurafe nishishu prank boronkiyo baja bazi ko umuntu yashatse kugenda buri yaja ni prank umugore yo yoroheye umugabo gusa muca mumufata nko kumenga nigikoropeje none sheri prank uyigira ibintu by'ubuzima busanzwe kubita ngo nka ni prank none base hari umuntu ubona nga herana kwereke base none bana hari umuntu twego turavugana base base none hari nabifuse umuntu hari ndumwana kuvuga ngo sinoronke naho ntoja muhira naho ntogira iki no kwipangira nundi wasenze nipangi cyangwa nkanava no mu gihugu nkagenda baje ibintu byo kuvuga ngo kingu cyambitse bimwe kuvyegereza umutima go none wavuze ibiri mu mutima wawe yaravuze yandi bama bariko barava ku abagabo bose niko mumeze murasuzugura abagore ngo ntibafise iyo baje ngo bagize iki kirazira gufata ku generaliza ibintu kabifatira mu rusange ibyo byo turavugana muri rusange netse ko mumeze agasuzuguro mu bafata nabi ngo ntibafise iyo baje otangara muri matariki hon ufise undi mukonesere mumaze imisi muvugana ni makara mbe fise umukonesere umuntu adafise umugabo naba hari urabona yabaye hatamugaba afise wasanze maze imyaka ingato mfise naye napfuye ariko atamunezero waruko sireme ndakuga ko tabona nifi ndakuga ko tabona nifi umunezero utangwa no mugabo sico bajya umugabo ni batangira aha kuri inosi Imana ni itangira hasha ni Imana nticishisha mu mugabo kugira uryohe ata kamera dukore namba dukore dukora turi muri iyo mood ino kwatsama tukako bantu sabikigongo abantu rega jewe iriya kamera yanje ibiyanzo bipost bantu sabe bantu kigongwe kuri ko ransuzugura imbere ya kamera rega abantu barabonye ngino nsuzugura namba dashaka kugira birebire iyo video nzo posting ngufu nene rega kubipost naje kwirina bantaze ivyanzanye rega je navuye namaruze mvuye mu gisiti nje ku kazi sinaje nje kwasama reka twatake ntacu
Nyoro yaja. Shirika twatakirira ata microphone. Naho nogira iki? Sha. Kunyoge. Je muri modu babe, je taza kubisubira mu basituri Muri mudu y'ibiki. Ni prank kweli ni jambo rero dukoze prank muri runo rugo. None prank yo kumvuga nabi nkuko ko usuzuguza nkuko. Uzi umaze gukora zimeze gute uko? Jende nabona gukora prank yo gusuzugura nkuko. Basi mbabarira mukunzi. Mbabarira nagize makosa nta prank ndosura gukora. Sanga ivyo biri no mu mutima wawe. I'm sorry baby. Basi mfukame basi kugira mbabarira. Mfukame. Baby. I'm sorry baby. I'm sorry wife. I'm sorry baby. I'm sorry baby. I'm sorry boo. Okumbera happy. Babe. Ego Sam. No. Kabisa rero. Kabisa. Atakirera. Byaheze ntidusubira kwibuka. Burya bebe turaraba prank bwira panize z'uburofa. So burya umuntu ari ndavuga ikintu. Tangura nda. Reka mbere ndabikata. Nakujoyita nini? Ngomze nkoresha kamera tubiri basi. Zaheze guma widoga. Jiricho dufa widoga. Muri umukecuru cyambo cy'abandi. Ni kuva widogi. Yari prank. Njyambere bakoreye prank kweli. So you posting? So you posting? Oya. Posting ibintu kweli twatawubikanye ko neza. Joshua. Ingo nakwereka. Ishara ryo mande ya mama. Kwa shampoo. Sinende mbere ya shampoo. Shampoo, Joanna shampoo. Biraboneka. Shampoo. Mu maso biraboneka. Sinende mbere ya shampoo ne Joshua. Je mama, je sinzi ko ibintu bifata kishampoo. Jese shampoo yesha Josh. Metronet. Wafungura. Wahazi. Yimana yiho zirekuraho. Ireka cyadutanguye je numva nciye numvira nitiro. Neko achavuye. Mbaye cyo munika. Turakubona. Kama mama biraboneka. Sawa. Okay, si shampoo. Ahora arandika ko nta shampoo. Ya, nura shampoo. Kurigirisha wirima mu. Mama umutse. Sisi biragoye kwe. Ebikugize umwanya munini. Sawa ndabirahusha mu rwataki. Yes. Hola people. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwake bivanye n'amasamu ko muturabirako. Nitwa Norasque Ntare VI Norasque Solution man of God, the new creation, I'm son of God, I'm unstoppable, miracle man, n'andi mazina menshi. Ariko kandi ndabibutse ko nitwa Papa Haya, Papa Kezimana Haya Peria Ataha.
Kutavuze Joshua kandi kagufatira kamera. Joshua Dancer. Joshua baramuzi n'abandi benshi sana. Hari hacigiye kirekire tutaza mu biganiro vyanga kuri Solution Cup ariko siko twabahevye kuko twari tumaze iminsi turi mu matournage ya films zitandukanye. Mwamikazi season 2 n'indi tuko turabakorera turi mu kubaha vuba yitwa amaso yanje macho yangu vipi. Ndiko ndimvya tubaye mu Giswahili cyangwa mu Congereza tuyikine mu ruhe rurimi. Ariko ababona kuri bamaze gutangwa kwiraba kuri FTNB ndazi ko bafise ama commentaire menshi kandi neza. Ndahaye karibu umushisho wanje ya mpinga washavuye bebe. Nashavuye. Come on rero jeke. Hola people. Shalom shalom. Amore imana bane namwe. Birananiye kwitigatika promaje ndashavuye. Nishavuye. Ndabishiramo. Prank ndashadayisha. Ubuze Pejoze ko nazi kugirisha frame. Sawa, amore imana bane namwe. Karere ushavuye iki? Amore imana abane namwe. Ushavuye iki? Tubijaheze. Bane ushavuye iki? Uranze ko bihera. Oya naje mvuga ibigushavuye. Ni Fanny Lavine. Uwimana vaccine. Mamalao. Best influencer. Ego. Mama Haya. Ego. Solution woman. Ego. Blessed woman. Ego. Yashavuye. Ego. Yashavuye iki? Bano bimana jewe. Naonje kuri kamera. Kamera lazima. Ni battery. Tora kuri chanyo. Vuga ntacyo Kane umuti. Ntacyo iryagufata. Okay. Bano bimana. Imbere yanyu shavuye naho biruko. Ndashavuye cyane. Umugabo yaje kunshavuza. Kandi haro babahora babona udufoto bakaca bibaza ngo nanshavuza. Ningene wishavuzaye. Ndakugize iki kwe? Nk'umuntu akugize iki? Yo birase ko nigirisha birase ko nidigadiga mana fasha mwe muyera manuka. Ndakugize iki je? Mwe muyera manuka. Bavuga gute? Oya mwe muyera manuka. Mwe muyera manuka. Imitima yacikire ikire. None utari umusenzi wo imenya gute? Imenya abasenga shako karago. Okay, shalom mugowe neza jewe ni Mamalao. Nagumye ni presenta nari nshavuye bya ikintu cyari shavuje ni giki. Ego yari prank umva shiro wanje aje kungira prank nawe nyene tuje tuyiheba. Yariko rangirira prank ndamusanga kuri telefone ariko aratelefona avuga ngo mawe ngo jewe ngo yantwaye ngo ndumukecuru rero ngo sinokwahukana ngo kubera ko ngo nshaje ngo sinonka ifisiyonja urumva muriko muravyumva ngo rero urumva yari iyo prank kone bantu ndindirije nivugire be urumva iyo prank yari imeze uko ngo yari ka telefonana n'umuntu amubwira je yuko ngo ntokwahukana wewe ngo yahukanye ngo kubera ngo sakakore keza kakiri gato ngo je mbwa ngo ndi mubi ngo dashaje ngo ndagize iki ngo ntonoba nkija ibintu ngivyo rero iyo prank yambabaje wose gituma yambabaje ego ni prank zose zirababaje ariko igituma yambabaje iyo prank no kubera ko hariho kino gihe abagabo benshi bafata n'aba bagore babo babona bamaze kubonona nk'ubuje naje nkira kamisi umvise ko mbongereza ikintu navuze gusa nta bamisi none bejewe tari narifise ntaragira mariage nawe niyo mfise ubundi cyo bishinga kuki none hajya rero uko mvuge ko inzara yari inyishe si okay ugasanga umugabo yaramaze kukonona waramubyariye abana banzu ndindi kagusobanura ugasawa ntaco waramubyariye abana waramaze kuruha gucoka usiga utambuka nyene somehow ntucambara gahotaro ntucambara gahuzu nyene ngo kagororoke akaca tangura kwigamba mu bandi bagabo ngo jewe ngo kijya gikore cyanje ngo nicompeba ngo nikisiyo coja ngo nikigiri kiniki
agatangura kwigira amafiteta nkambi akuvanga cyangwa akora ibindi umva n'ikintu nyene nibuka abagabo bamezuko kayimani bababarire mwabagabo mwe mu mezuko ugasanga umugore aratontuye mu rugo kubera ko agasuzuguro k'umugabo amusuzuga ngo ntafise iyo yoja cyangwa nk'abagore badafite icyo bakora umugabo akabasuzugura ngo ntiboronke iyo baja ngo rero ngo iki ni ngo cyo gituma yigira ibyo rero yambabaje plaque be ni kuri Imana byambabaje kawe usaba ikigongo forgive me wife, you know I love you. Mwe gutama kurufisi Forgive me baby, you know I love you. Not bad like you. You are the first and you are the best. Sawa kwa Mamacita, señorita, mamma mia. Rero urumva Mi amor, mi amor. Sawa. Number uno. Sawa. Uno. Tukora ikiganiro. Namba moja, namba. Sawa. Ikiganiro musanzwe wacishije navuye muri muri ikiganiro burya. Burya razi. Reka tutugiye tuzogaruka hanyuma. Ariko muri rusangi mwakoze kunkurikirana nagomba kubabwira ko turiko turakora filme yitwa Mwamikazi. Mwamikazi tugeze muri saison ya 2 episode ya 3 yarasohotse kuwa mbere aho byari ibintu biryoshye cyane mwarabonye iva ko namfatiye mu cyumba canje namba amba biherera ntavyo nzabatanu batako bararaba Mwamikazi mwiko murahomba ubu tuyisohora 2 mu ndwi ibyo mwadusabye twarabibahaye ni 2 mu ndwi kuwa mbere no kuwa 5 namwe rero ndabasabye mudukore ivyo nanje ndabasabye mudukore ama partage menshi muyisangiza abantu benshi bashoboka ishikire benshi bashoboka nico cyonyene urumva nyene yuko nta n'amafaranga gisabana niki ariko twe kubaha 2 hajya twaririye turimara ariko kandi tusabe abadusengera mu banda mu dusengera tunabashimira cyane gose ariko hambavu yaho hariho n'indi filme yitwa Amaso yangu babwiye isanzwe ikiraca kuri RTNB ku munsi wa kane na dimanche ariko kubera ko abakunzi bacu bagomba kuvuga ngo oya no kuri YouTube ni muyiduhe urumva hari abayishika kwira RTNB iheze cyangwa nyene urumva ntasubiza inyuma ngo arabe neza tuko turimvura ukuntu twoyibaha mudusengere mwe muyera manuka tubweti bahe abana b'Imana birira biryoherererwe hama tuzoca tuyibahereza vuba cyane ariko mwe muritegura Amaso yanje vuba kuri YouTube channel ya Fanny Lavine official. Amaso yanje kuri YouTube channel ya Fanny Lavine official mwavyumvise ariko kandi ndabibutse yuko naimaze iminsi tutariko turabaha ama prank bivaye nuko ayo matournage urumva ni menshi filme zibiri zitandukanye ariko umutima wiwe abarawukomeze no mwibarabara n'umwambona muze mwiteguye kamera ubu ndazigenda boho bashe ya prank byose wewe rindi 2026 uni mwaka wa kazi yo mchezo ari kurarira jewe ndira vya jewe ndacha jewe ngamba yindi ndarira jewe iyo mwaka sio wa mchezo ngana kwa nyina cha jewe umwaka ni wabona iryose ziryanje beda kubwiye yaba muri prank yaba no mu buzima busanzwe ubuje umutima warabayibuye wewe mabuye nuko rero ariko kandi ngomba kwipfuriza abahungu babandi bagomba kugira kurondera abashushu mwiyaranje uko kwezi mu kwihotse mu kwihoze muzobarondera mu kwezi kutse ibintu bya Fevrier ko hari ukuntu ababitanguje ngira babitanguje nyine babona ari ibintu byiza ariko bitera biba bibi mwiyaranje uko kwezi mubanze mu byihoze muzorondera umusheri mu kwezi kw'abadamu kubera iki niko sawa baba ariko nako ne baba basatse ade baba bashu muzorondera mu kwa kane umwami wacu yazutse abazomurondere mu kwa 5 mu kwa 5 mu kwa 5 baze bikabuje ko n'ibintu byo gushuha gusa kandi bane batumwirinde ngo amasevarante ngo ibiki bakabahindesha amashugwe batume mutahukana abana mutarimwa n'ingwara mutarimwitegura n'imyaku erega bige bintu n'ivy'impuhemo hano n'imyaku kanaka wandura haro nk'umuntu mushobora kuryamana kakwanduza imikoshi yiwabo niya sekuruza
byose bikakuza ku buryo atachanse nayo musubira kugira kubera waryamanye n'uwo muntu rero shagihe niho igeze guhora n'imyaka peut-être birashoboka kubera imyaka kweri imyaka yayo agasubiza imyaka ariko bizira gese yo myaka izo muhemumbi ziracakagurika kuko ntitwabyawe n'amaraso twabyawe na mumiyera kira bino video imyaka irakuvako imyaka yose karane hose okay araje muri mood Mamalao ukira bino video turagusengeye ngo imyaka yose wakuye hiyo imyaka ituma utarongora imyaka ituma utarongora imyaka ituma utaronka akazi imyaka ituma utanarongorwa imyaka ituma utabyara imyaka ituma idatera imbere imyaka ituma ukoze ku mafaranga yonga inyatsi imyaka iyo buryo ubwo ari bwo bwose karande uburyo bwose ngo wanyu ngo mugwara ibiki wanyu ngo mubabatindi ngo wanyu mugira impuhemu yo kudaheza amashure myaka yo kwibwa myaka yo gutangura akazu gaca wirukanwa yo kwangwa myaka yo kubeshegwa iyo rero iyo imyaka yo kwibwa imyaka y'ubwoko bwose imyaka y'ubwoko bwose yo kudubura nayone imyaka yose ikarane y'ubwoko bwose mu izina rya Yesu turayirukanya ibave ko ibari kure mwebwe muri abana b'Imana mutekerezo gutera muje imbere ivyo nyumva bikagenda neza mukarongora mukarongorwa mukavyara mugaheka mugatera imbere nk'abandi ni myaka yo kugira ishari egaro n'abantu basanga bagize ishari kandi atajya basanzwe bafise kandi none mu Imana ibashoboze ni myaka yo kuguma mu byaha nayo ni myaka ni mu sawa rero igenda rego birete ekwisade kiganda bro je nagihevye rego ikiganiro nagihevye mu isaza ariko irusa neza bro you are smart why you are very smart very beautiful akobwira abagabo be yuko atari byiza gukubagura abagore bawe you are my African queen wabonye rero la you are my tinga ambaye tinga bavuga gute aho bavuga gute nshesete ako karimba barimba gute you are my African queen Ashapuga? The girl of my life. The girl for my life. You are my African queen. Jason ndirimbo zisinatonze. Ahandi akanyu. Jason ndirimbo zisinatonze. Izijuru hasi. You are my African queen. So people, mwakoze cyane kudukurikirana mwakoze. I'm very sorry kuba babadi na prank bijya ntabwo ari byo niyumvira ni just uti nimba utavyumvira wabikuye nabiga ku ma commentaire y'abana tabwenge bafise hari bakomanta kuri Facebook. Cyangwa nkireka umunsi munsi w'umparize sweetie ndabingina byakira kumbe biramutacinga birantacinganye I'm very sorry wife you are sorry okay so thank you bye